Ndabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese muriko muradukurikirana kano kanya. Ni MC Benita nkuko mumaze kuvyumva, ndi kumwe n'umutumire. Reka ndamwakire kugira ngo ashobore kuba yobaramutsa anabampere n'ikaze. Karibu cane. Ego ndabaramukije cane kandi ndongeye kubaha akaze kuri bino biganiro. Ego murakoze cane. Ego murakoze. Reka ndabasabe abantu ko baradukurikirana batora agatebe bicare bashobore kuba bo kumva bimwe n'ibindi umutumire wacu agomba atuyagire. Tugitangura ikiganiro turifuza ko tubwira ibiriko biravugwa ku mirongo rugamba. Est-ce que Amerique na Iran baracahanganye koko? Ego cane, Amerika na Iran n'ubu baracahanganye kuko icatumye bahangana ntago kiratorerwa umuti. Kandi biboneka ko bose basigaye bafise umukino umwe. Ego. Aho ku mirongo y'urugamba bose bikomeza. Amerika ishishikara kwegerezaho ibigwanisho no kwitegura haba ku mabaze yayo canke kuri ivyo bita force aeronavale biri ajya amato y'intambara, amasumare n'ibindi vy'amato akomakomeye. Hama ku rundi ruhande Amerika igaheza ikavuga ko Iran bakwiye kuganira aho ifise urutonde rw'ivyo isaba. Mugabo uwo no mukino, kandi uwo mukino warigeze gukorwa mu misi iheze aho Amerika yigeze guhamagarira Iran mu biganiro ariko yongera irarasayo. Ego. Iran rero ngaho nayo uwo mukino iramaze kuirikisa n'ukumenga irikira wigana nayo nyene irikira sa ibiganiro ku ruhande rumwe. Mugabo ku rundi ruhande iriko irikomeza cyane na cyane cyane aho ifise intege nke ku vyerekeye ubwirinzi, kuko ubusanzwe Iran isanzwe ifise ibigwanisho bita amamisire arenga 15,000 uko bivugwa. Mugabo nayo barenga cyane, ico ni giharuro gusa gitangwa. Ariko utarabandanya gatoya turumva wo dufasha ukatubwira eske ibi biganiro biko biraba bigamije iki? Ego cyane. Ndafite bibafasha. Ego mu bisanzwe kugira utahure neza mu ncamake nibaza ko ivyo vyofata undi mwanya ukomeye. Mugabo mu ncamake nk'umuntu atabizi cyane ni ukuvuga ko igihugu ca Iran kiri mu bihugu nita ko vyananiranye muri kajya karere, aho Amerika vyanse kuva mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1979 aho abamora bafata baja ijya revolution yaba muri Iran. Amerika rero vyarayigoye cyane gose kuko ibindi bihugu bisa n'ibiyumvira vy'abarabu, Arabie Saoudite, Qatar, Oman n'ibindi. Ariko Iran isa n'iyavyanse. Hanyuma rero Iran Amerika yayishize mu bihano kuva ico gihe gushika no munsi, kandi yagiriye abigwiza. Iran rero iciravugwa ati nukwihagararako, iravuga ati ifo ko dukora ibigwanisho vyo kwicunga ko umunsi umwe inyuma y'ibihano hazoti intambara. Yongera ikora amamisire menshi, yongera iragerageza gutegura canke kuja muri programme bita programme nucléaire, gukora ibigwanisho bijya bigwanisho vya ruhonyanganda tura. Ico gihe rero kuri Donald Trump niho rero Amerika yaheza ihagurika avuga ati ivyo ntibishoboka. Iran yarasavye ibiganiro yuko ati kugira ngo iyi programme tuyihebe namwe mudukure ko ibihano tubeho nk'abandi, mureke ducuruze nk'abandi bose igitoro. Amerika hamwe kavyemera, hari naho Trump akabivamo kabasubiza mu bihano. Hanyuma Iran iheza irafata ingingo yo kubandanya iyo programme. Mugabo bisa nko iyi programme nucléaire atari programme Iran, kuko yabishaka Iran iba yamaze guheza kuronka ibigwanisho ruhonyanganda, ariko bisa nk'ari ikintu Iran ishaka gukora kugira ngo Amerika ise niyisubiyeko igabanye ibihano, ko Iran ironse ico bigwanisho ruhonyanganda muri kajya karere cuba igihugu gikomeye cyane. Hanyuma rero Amerika ivyo nivyo yitwaza. Mugabo biranavugwa kandi na Amerika baba na President Trump arayivuga ko yifuza kujya ntwari hinduka, ko yarambye cyane kandi yuko ikwiye guhinduka. Hanyuma rero harabaye imyerekano, imyigaragambyo, mbere novuga ko ari no mugumuko. Amerika yafise muharo cyane ni guca Israeli. Hanyuma Iran irafata abantu bamwe baratanye mu mitwe, arabasize ubuzima haba mu gice c'abapolisi n'ibindi. Iyo nindi nkuru ndende nibaza kuzogarukako. Ariko rero mumve ko Amerika kino gihe yavuze ko ije gutera Iran kuko Iran iri kirafata nabi canke iri caba manifesta. Ariko manifestation yaraheze, Amerika iraheze irahindura umukenyero ati twe tuje kugira ngo tubasabe mugabanye mukure iyo programme nucléaire ko vyaragaragaye ko Amerika itashoboye kwisambura, kandi mwongere mugabanye
ibi bigwanisho byanyu by'amamisire kuko bafise igitigiri kinini cyane ku buryo bishobora gutuma ibindi bihugu bitinya. Iran ivuga iti kugira dushukure ibigwanisho ruhonya nganda nuko mwemera tukabiyaga nka kumwe twahora tubiyaga kera, hanyuma misire nazo ntitushobora kuzigabanya kuko nizo zonyene zituma dushobora guhangana namwe. Ahanini rero n'ivyo Amerika isaba bibiri na Iran isa niyavyanse, hanyuma rero basa n'abari muri bras de fer. Rero muri bras de fer nkuko nako ndababwira umwe wese acategeza kwikomeza. Iran rero ikirikomeza aho mu makuru avugwa makuru dufise yitwa ko asa n'amashasha, bivugwa ko igihugu c'Ubushinwa coba caraye gihaye ico bita maradare yitwa YC8B. Ayo maradare rero nashobora rero kubona kudetekta canke kubona za ndege F-35 na BD Spirit. Ego. Utaragira ahantu ubandaniriza turifuza kumenya nk'abantu batazizi no BD Spirit canke F-35 bimeze gute? Mbo izi ndege ni ndege zisa ni ndege ziri avance cyane mu byerekeye technology na fictivité. Ibyo navyo technology ngira turayumva twese. Fictivité no kuvuga ni ndege uburyo ibikozwe forme yayo hamwe n'ivyo iba yambaye, novuga ngo kurushato, novuga uburyo bijya vyuma cockpit cyangwa singe no bivuga biba bikoze mu butare radar distance ushobora kubona. No banka nk'urugezo F-35 radar yayiboneka nk'inyoni, inyoni ntoyi canke akantu k'agapira k'agatennis. Hanyuma iyi BD Spirit nayo radar yayiboneka nyene nk'igisiga. Urumva hamwe ufashe radar ukayimurika mu kirere, inyoni zirengana canke bariko batera utuntu twabo hejuru canke iyindi ndege isanzwe. Hanyuma F-35 ni ndege bita amashasseur, zimwe zirasama misile. Tandis nayo iyi BD Spirit ni ndege zikaze cyane mu bita amabombardier, zitera amabombe, zirekura amabombe, zifise amabombe akomeye cyane mbere ashobora no kukurasa naho ba uri mu butaka hamwe bahora bubaka inzu zinyegeje cyane mu butaka. Nuko novuga rero radar yashobora kubona izo ndege ku birometero bishika 350 uravye nahe ibiri, ikabona neza iyo ndege kuko abashinwa nabo bageze kure mvyerekeye technology. Ivyo rero bishobora guhindura rero ingene isura y'urugamba, kuko Amerika yahora itinya ibindi bintu vyitwa ivyo vyuko Iran ishobora guca nayo irasi ikagira nabi mu karere amabazi y'Abanyamerika cyangwa gufunga. Iyi radar ciza rero yongereza bituma Amerika mu kurasa muri Iran ishobora kongera kuvyumvira ko bundi bushasha. Ayo niyo makuru kuvyerekeye izi ndege ubwinzi bwa Iran. Reka twibandanyirize. Turifuza kumenya, hari ibintu ko biravugwa yuko hariho ubwato bwa Amerika bwafashwe na Iran. Ivyo bimeze gute? Cyane ariko ntibwafashwe na Iran komtere, ahubwo bwahatse gufatwa na Iran. Hari nk'itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri, amato ya marine kuri base iraho yo muri Mwizinga ryo muri hamwe bita Detroit Hormuz yarirutse ku bwato bw'Abanyamerika. Ubu bwato butwara petroli, ahubwo ubwato bushaka kuba bupima nk'imetero nk'ijana50 ushaka ku majana 3. Bari ubwato bunini cyane. Hanyuma ubwo bwato rero bwo bwari bufite drapeau cyangwa bita amapavillon, sous pavillon américaine, bwo kuvuga bwafite drapeau y'Abanyamerika. Ubwo bwato rero bwapfuye kubona amavedette 6 y'Abanya-Iran, marine ya Iran, buca burongereza ibitesi buriruka. Ubutumwa nayo bwameze barabwirukako. Hanyuma bwa bwato aha amato y'intambara ya station ya Amerika yiteguye kuzotera Iran, baronka sinyale ko ari ubwato bwabo buriko birukako. Bacaronka ubwato bumwe bw'intambara, mu bwato bukomeye cyane, buca buza rero gutabara bwa bwato butwara petrole. Yama vedette 6 y'Abanya-Iran nayo carahindukira, ubwo bwato baburakiza. Ariko mu misi heze baravuze ko hari ubwato bushika 4. Amerika yarabesheje ivuga yuko atari ubwato bwayo, ariko bivuga ko bwo bari ubwato Iran yafashe bwitirirwa ubw'amasosiyete y'Abanyamerika. Iran nayo ikora nka bijya Abanyamerika bakoze muri Venezuela, ikibagiriza ngo ni ubwato ngo bw'igitoro ca magendo. Murabona ivyo igitoro ca magendo birateye ikibazo. Hanyuma rero ubwo bwato bwarafashwe, n'amasanamu arahari,
barabutwara muri Iran barabubika n'ubu abari baburimwo nta ntambara yenze kuhaba bafashe neza nka professionnel mu mahoro menshi ayo niyo makuru yari karavugwa ku byerekeye amato urumva Amerika mu bisanzwe Iran bimwe yavuga ko izoca ifunga ya Detroit ya Hormuz hamwe amato akunda gucisha petrole isa n'ibikirashira mu ngiro mu yindi forme kuko ivuga iti amato yose y'ubwato y'igitoro arashobora aremere kuhaca kiretse ubwato bw'abanyamerika rero urumva rero Iran isa kirakangura cyane kuri Amerika nawe zingene bizokurikira irikirikazanwa donc umwanya n'umwanya rasobanura nyene kuyifata reka tubandanye tuko turangiza ikiganiro mutumire wacu nk'abantu badukurikiye badufatiye hagati muri kino kiganiro ni igiki wabwira eske ni kubera iki Amerika iriko ni igiki kirashaka kuri Iran mu majambo make nta kindi Amerika yifuza ko kiguma ari igihugu ca mbere giteye imbere ku isi mu buryo bwose iterambere naryo urumva rihagaze ku idolari nayo rihagaze ku gitoro urumva rero Amerika irifuza ko ibitoro byose yobikontrola kubera n'amafaranga yabo yitwa amadolari ashishikare kuba amafaranga de reference muri ya systeme bita petrodolari ego turamaze kuvugana ko cyane kuri izi plateau zanyu byerekeye petrodolari nta kindi Amerika ikeneye nubu Iran yovuga ati turemeye kuzoba turabaha igitoro cacu izo ntwaro mu misanzu Amerika nta kiziro irondera igitoro izo ntwaro zidashaka kuyigitoro ikivuga ati nizihave ku neza cyane ku nguvu no ku neza abari bihano ku nguvu naho ni kintu kwagiriza kugira ngo iheze guseye ego nico vraiment Amerika ikeneye sinze abanya-Iran ko bazoheza bakayemerera bakabaye igitoro ariko abaraho mengo ibiganiro bariko barajamwo ngira ngo bizaba bigenda biza buke banavyemeye kuko ibihano birakomeye cyane ibihano birakomeye kandi bituma imibereho y'abene gihugu muri Iran yarasubiye hasi cyane kubisanzwe ijya myerekano ku ruhande rumwe abantu baravuga ati birumvikana abanya-Iran bageze kure mugabo icyateye abanya-Iran kubona bari mu bukene no munsi bugarijwe ni igihugu cya Amerika urumva kiracana umwiro kace kiza ngo kize kuno kuzi ego turangiza ikiganiro gatoya nsubira inyuma gato eske bino bigwanisho biriko birahabwa n'Ubushinwa Iran ntibishobora kubigaruka k'ingaruka kubera yuko yumva yuko kirafasha kubigwanisho kumva nk'ayo maradare wavuze ibintu nk'ibyo ntabwo bashobora kurekana bibihano bibagirira irimo no Bushinwa urumva murakoze igitwenza muri izi ntambara ziko ziraba kwisi ngira ngo umunsi umaze ubona ko imikino yose bayimenye igihe Urusiya bwatera Ukraine Amerika yafashije Ukraine yiha ibiganisho uko byagiye biragenda murabizi Ubushinwa nabwo ariko bwigana ivyo Amerika yakoze igihe Amerika yafata amato ya petrole ya Venezuela yagiza yuko bitariko biraciya mu mategeko kubera ibihano canke ngo ari byo tubagiriza canke ibiki ubu naho Iran iriko irafata amato ya Amerika ivuga ngo mbona amato y'igitoro c'amagendo murabona yuko bisa nkuko ari umukino rero kubw'ivyo abashinwa abarusiya eka n'abantu bose bo kwisi bariko barabona yuko ivyo bihugu vya rutura bakwiye ku bihugu bifise inguvu biriko biriganana umukino ku bihugu navyo twebwe tuba duciritse turiko turabitegereza gusa turabivyo bagira nibaheza gushwana tuzoheza tubandanyiriza aho twari twatangiye ego reka ndagushimire cyane kuri ibi na biriya utubwire kuri no makuru akaravugwa kuri Amerika na Iran ndagushimiye cyane byumva mutima nje nongera nshimira cyane abariko baradukurikirana ndabasaba ko bogwiza amayide yabo muri commentaire ni commentaire muri commentaire ni ikibanza twabasigiye kugira ngo mushobore kuba mutubwira amaide yanyu murakoze cyane rero mwakomeje kubana natwe mu kiganiro ndamenyesha ko ari aho utaha mu bindi biganiro murakoze